Mama urabizi neza yuko urya muhungu yaje ngaha ngo numugenzi ngo hari iwawe. Urazi ko ari we yamuteye inda. Iyo ndafise ni yiwe si iwanje. Wabibwiwe nande? Nikimenya nabiboneye. Wabiboneye he? Nabiboneye bari mu hotel uyu. N'amaso yanje abiri. Nabiboneye. Bandikire ko wabiboneye. Niyo dasize guca ufata ugatora n'amasakoshi utahanze. Be nk'uyu mugabo kagiye cyuma byagenda gute? Masoni. Wumva isoni siko? Wumva isoni. Uyu munsi undaranye hajya. Uca uvuga si jewe. Wehe si gusa. Webwe buraya bwawe uzoheba ryari? Egera gaha kwanza. Hari icyo ufize uvuga? Uriko wumva amasoni. Ntaho umenga urumva. Ivyo ariko urakora ko bitaguteye isoni. Uyu munsi ndakubonye haje. Muhira wasezerje sinsubira gukubona muhira. Uriko uravyumva? Tangaho. We. Umvenda kugira. Nundi munsi. Nikindi gihe. Uzandi kungwita umugore. Hey. Numugore wawe? Navyo yaruzi. Numugore wawe? Aisha. Ivyo ariko aravuga nivyo. Uri umugore wiwe, monsieur madame, Uri umugore wiwe? Reka kubaza ivyo ubona sha. Sigarana n'umugabo wawe, sawa? Umbabarire nabavangiye sivyo? Alex. Ndekura. Alex umviriza bazi. Ndakubwiye ndekura. Icyo kibazo n'umwana wawe cy'ishuri? Mike, nimba by'ukuri unkunda ndagusabye mvuye mu buzima bwanje. Aisha, umunezero wawe nagusaba ibiganza byanje. Ndamutse ndabishatse urya muryango wishimira ubura mu kanya gato. Umvise ikindi naco Koshaka kuvuga. Ngo tuvugana na Kinyari. Sawa. Urakomeye. Be Alex. Ariko nagira ndakubaza. Mbaza kubera umbonye uraza ndondere mu. Oya Alex umviriza.
kurondera byo byari ngombwa nayo kuza kukurondera kwanda kuronsa ubu uvuga ko ari hima ama Alex yarakubaze Joshua umuhora ikiyago wawe Joshua umuhora iki Nivyo gusa wahejeje kubaza so nico kibazo gusa na nifise jewe nakindi inyishu ravyitore muhira umviriza Alex je ngene nibiki nkeneye kubimenya ujejwe iki mu gipolisi so nta kimwe je ujejwe iki mu gisirikare no nta kimwe urinde mu ntwaro je ndi umunyagihugu sasanzwe nta kindi nawe gusa kukubaza sibi niba uri umunyagihugu rero enda wite ku bibazo byawe siko hame bitakuraba birekere bene sawa ariko Alex umuntu akubagije nibibi si bibi wakoze kumbaza ibimpanze biri mu mutwe wanje sivyo vyanyu na Joshua mwirwa mugenda muravuga ibibazo vyawe na Joshua muzobikemure na Joshua nyene jewe undeki uri kurumva koje nitunganye n'imyaka mwebwe ariko n'umutonyi wa kuba ari mutoyi wanje rero manishime kunabiza uri kurumva kandi kuba ari mutoyi wanje si kibazo ibibazo vyanyu rero ubishire Joshua nyene niwe munganye imyaka sivyo ariko Alex ega nawe tuvuga umuntu bavuga ati kubanza gutera kumenya Alex hani undi munsi dusubireje kumbaza ico kibazo uzumamagara umbwira ibintu vyumvikana pani mu burofa bwanyu kuvuze ko ari uburofa Alex please ndagusaba Alex ndagusaba Alex ndukunda nyo Alex murazinanye mfani kibazo soniko ndabaza bisa urasubiye kunkorako kandi ndaya gusa uburaya nibwo bwakuzanye ngaha gusa Alex sinabikoze kwanda bishaka Alex yarambaye umviriza uri kuranyumva neza imimenyerano yawe ndayirusha tenzo kubikira ibanga nkakubikira ibanga ry'inda nkakubikira n'ibanga ry'uburaya umara yabwawe usohore mwino nzu umenye utwara uri kurumva Alex yabwiye ko ntamwemerera ducabwe none abimubwiye tinyerere ko mama bimenya sivyo mugagenda bimenye nibyo ushaka ushaka ko mama bimenye ushaka abagenda bimenye buri je nabimenye kandi ngenda kwereka ko byose bishoboka sohoka
tora igishakoshi cawe mwazanye muhendana usohoke. Ivyo ndiko ndavuga ntivyumvikana. Chujahi ujiyo wavuye. Sohoka uve ngaha. Changa. Changa. Mbabarira. Tora sohoka ugende iwanyu. Ubuso twaguza. Sohoka ugende iwanyu. Ibi ndiko ndabona nibi. Tora sohoka ugende iwanyu. Ndiko mbona nibi. Nibiki tukugura umuntu wawe ngave ngaha. Ndamukuraje. None si wamuzana. None baramuzanye nje ndiko ndamutwara. Wahawe uburenganzira bwo kumukura ngaha nkanye. Mama je nabise amabanga menshi. Sinshobora kubikana amabanga y'indaya uyu mukobwa nave ngaha agende. Nuko utazi ivyo bavuye kwikorera hariya mu mahoteli yo bari. Ko bimenyeshwa nande? Mama urabizi neza yuko urya muhungu yaje ngaha ngo numugenzi ngo hari iwabo. Urabizi ko ari we yamuteye inda. Iyo ndafise niyiwe si yiwanje. Wabibwiwe nande? Nikimenya nabiboneye. Wabiboneye he? Nabiboneye bari mu hoteli uyu. N'amaso yanje abiri. Nabiboneye. Bandikire ko wabiboneye. Niyo dasize guca ufata ugatora n'amasakoshi utahanze. Be nk'uyu mukobwa kagiye cyuma byagenda gute? Jevye ntibindabi ico shaka nuko mona yavuye muri nonzu yasohotse. We nta burenganzira ufise bwo kumukura ngaha muri iyi nzu. Muko nibyo. Ubunga ko arababishi. Sama. Uragarutse kandi? Ubona ugarutse ngaha gukora iki? Mama. Uyu niwe yamuteye iyo ndu nyina kuma yivugisha. Mama, umungu wawe ariko arababishi. Ivyo ngiye kubabwira nivyo kuri. Umunsi wa mbere ndavyumva uko umuhungu yateye indu n'umukobwa. Naravyumvise ivyo iwabo n'umukobwa bariko baravuga, bariko barapanga. Umungu cyose ndamu ariko ndabona yuko ikintu bagiye kumukorera ari kibi. Ndabona yuko umuhungu mugenzi wanje bagiye kumukorera ibintu bibi. Ndabona ingene umuryango w'iwanje n'uwo mukobwa ingene bumvikana, ingene bakundana. Ndavuga reka basi ndamutabara ujya muhungu kubera ikibi bari yagiye kumukoreramo. Umuhungu wawe abari atari mu gasho abari mu bintu. Cyama atari uko baramubitse mu kuzimu. Ariko ndamwitangira inda ndayigerekako. Nubwo rabineza munyifu, irabineza munyiturije ubunene. Nabige ingene mufashe. Mwamaze kumbwira inda ni wanje. Waje kudendekanya? Waje kudendekanya? Yaje kudendekanya. Nina wumva ari karavuga. Ibintu byose ari karavuga nububeshi n'ikinyuma cyambaye hose. Ngo nibyo. Kutavuga uguma wasama urekera ngaho. Muri hotel n'uyu. Subiza umugore wawe mu nzu. Ndanse. Subiza umugore wawe mu nzu reka kuyamenya abatwe. Umugore wiwanje. N'umugore wanje. Byateka wateka ngo kubwira umwirukane ntibiteka urukenga. Nibikumara markiye kubona. Subiza umugore wawe mu nzu. Mama ntumbwire kugira wizera ibintu by'umuhungu. Cyane nzeye ibintu by'umuhungu. None nawe nibihinyutse. Ubu ntari ngaha. Subiza umugore mu nzu reke kuhamenya abatwe. Je navyo nsubizayo. Koresha ubwenge. Mwanavuge kuri kiguru.
meze neza kweli. Kubera iki no? Yatari mbeho wamenye gute? Ciwe? Ciwe? Nabajije simu acarahambi. Simu twawuri hajya yifashe. Namaze mbe ajya kwa Aisha nihi. Ashambira naho waruguru barimutse. Nani mbona mwaradoshe. Wape nibisanzwe twadoshe cyane. Kashari kajeri utabibona je ndabibona. Rego wambaye ikireza nami yako ci. Ugana uraheba. Oya. Meze neza. Aya. Kasi cyane. Sinibeshe. Si cyane nyine ndabibona none hari kibazo nyabage. Kubera ko ndakwandikira ntunyishura. Rimwe na rimwe nkanagutelefona ntiwitabe. Hari kibazo kimeze gute? Kwese kwenda kumenyere umeze? Urabizi. Umugenzi wanje. Kandi navuga wa hafi. Mbaye hafi mu bihe byinshi. Wanashaka byinshi imbere nagenda camo. Byari binagoye. Niyo mpamvu ntangazwa no kurunda kwandikira ntunyishure. Ndabona gisiga ariko ntaco biba kiriho mbwira nta na kimerega nta kibazo ari gishoboka turafashanya tugitorera inyesho mbwira nta kibazo kumbona ubuzima ni sawa amuka shimbira ngo meze nabi gute mbona utagase ngaho ije abarundi mwe muri ibeshira kure wewe mbona ari mitagato ashi kure ni sawa wapi nta mitagatosha nta mitagato liga we navyobona wewe navyobona cyo wabona ngano ko nakundanye n'umukobwa ubwo atavyo bigeze umenya ako je nakundanye n'umukobwa ikiringo c'imyaka 2 yose umukobwa turakundana umukobwa ntangura kumuronderera ivyangombwa kugira ngo aje hanze kurondera ubuzima mu bihugu by'abarabu agiye gukoresha test umukobwa asanga arafise inda atari kwawe igitangaje muri ivyo rero umukobwa ntigeze tunaryamana ariko nizere ko atayivuga ko ari kwawe nakwiye iyo bayanabimvugira umukobwa je warambwira akanabinyemeza akambwira ati inda sigwawe Numva ata kibazo gihari none nemba atayikwegeka ko arajyana y'umugabo hari kibazo ntuzaho kiri inyuma y'iminsi mike yanagiye mbona mama kwega ashira muzana ngaha muhira amuzana ashashira ngaha ngo he ngo tora umugore wawe ngo ugenda gutera mada papa yara ari ngaha nawe nari nzi ngo hari ikintu agiye gukora nk'umugabo ariko nawe vyabaye imfa gusa none nungayi wakumenga hari rungu none Kagashani birebire ni hatari nibirebire gute none wa mukobwa wanje naramuronde ndamubura cigiye kirekire ego Aisha Aisha nyene wamubuze bigenze gute byari bivuye ku kibara mwivye sinzi ko sinzi yageze kabisa none wewe none waramurondejeho ko bitoroshe ako papa wawe hari cyabize ko ndibaza ngira baravyumvikanye ko na mama sindavyibaza ko papa nta makuru afise kuri ico kiyo umukobwa je yaranyibwirira ko inda sigwanje ariko ntashobora kubibwira mama yuko inda atari gwanje uburundi ko ndibaza ikibazo mbega kiri hehe ibintu ntibitahuritse
none just ndavyumva none mama wakugira aje kumuzana we ntiyabanje kubaze indani gwawe bimeze gute wowe wabonye agenda gukwegaraza jewe numvise afise inda munyuma mbona mama aramuzanye iciyongeye kuri ivyo yamuzanye bitana cyo mu mategeko kuko umukobwa yamukuye muhira aramuzana ubu umukobwa ntibaza ahari igwabo umukobwa ndahazi ariko abo umukobwa ntibanze kandi umukobwa naramukunda nshobora kujayo ngiye kubivuga ugasha usanga ntibari banazi uko anafise ninda asanga nawe ndamukwegera we ninda uramuzi ngene ndamuzi haje numva ego birakomeye naho mbwa bikomeye je nibaza yuko icyo kibazo kizoterega umuti kuri indu zinye ninda ukabuzi wabo w'umukobwa akataho yagiye akaba ari ngahi wanyu reka umuntu azociga ko bukebuke ugende bukebuke utuze hama bibaye ngombwa aricyo nshoboye nzogufasha we rero ni kugufasha tukamurondera kugufasha kwegera kirago kubuna none Aisha nta kuntu noshobora kwitura abajejwe umutekano bakamfasha kumurondera gipolisi oya pani gipolisi we gipolisi kireke abapolisi rega we abapolisi bigiyemo cyane babirebe abapolisi we bireke by'abapolisi zobijamo bimaze gutunanira twababaye maze gutunanira we rega senda kuronderera abantu babajama biwanje tugere tumurondere mu ndwimwe hari gihe usanga turamuzanye kweri muzobimfasha ndamubone rega je bagita danger je ndumuntu akaze cyane jewe burya nciye hano ashaka attention cyambonye umukobwa wanje noryohewe beyo mana no yishima gutasike kubona Aisha wanje wewe bavuga mu cyongereza relax wewe turiya tuzomuzana none ubona twatangura ajya ari kumurondera ahubwo natanguye ngo yene bagi telefone nyene ndaba telefone ambe baratangura we nugira ingorane we kandi wicare kweri wicare umeze neza wowe uzobona uzenda gwa inyishu nziza